Umwiranda mugabo urumva. Kanyonge mufite Sasa bakunzi ba STV. we nta kintu kimwe twasanze ubwo n'abakobwa bayaga ni kuvuga yuko bari mwiranda cinda mukunda Byagenze gute? ahubwo wewe nibyo mwapanze nojya mu ngugira mpebe Sivyo twapa. untu mwoza mukadusanga ahantu twicaje sindakuzi bibona gacumbwiye gahengera gacubimbwe tutari kumwe bya gutwarira None bro ugiye nahe kweli? Aje sinogumana n'umuntu nk'uyu. nishe tugenda Ujane nande we? siga Ujane nande kintu bwire roje mujana pana jewe. None imyaka 2 yose none urayipije. Abona akantu kamwe karashobora kwica ibintu byose. Je mbonye ngumye no ngaha n'amakofino yamushishura. awusagize wabifusi Je ndabifuta. Ko iki utagize ubwenge bwo guhanagura by'iwawe. bahamagaye ucura bifuta uburenda bibonye Je nakuntu kwizera iyo misi yose amugaca ushaka kungirana n'uyo roje amugaca utangwa kumena ngo numubanyi wiwawe. Mbere ikintu ashobora kwibagira ni ikintu yigeze kumfasha nari mbuzi ico gihe. Naho vraiment sindi nk'umuvyeyi wanje wenyene gusa. Havuye umuvyeyi wanje acakurikira uyo. Abakunzi ba STV tubiheresho. nta nibyo birimwe nibyo birimwe Si bisanzwe ni uramwizeye Zulu. We nawe uramwizeye Bella. Aho abagenzi banje batandi canke umuryango yarahambereye uyo. Uramureze ravuze iki? Sinakubwiye ntwicare ngaho. my love My love. STV, every story matters. Rero my people, it's another day, it's another blessing kubana namukundi ku munsi bakunzi ba STV. So, jo munsi ndi mwibarabara ndiko ndaraba ngenzura. Umunsi ni muri street nere sasa. Ndiko ndaraba abantu nkoresha ikiganiro n'umunsi ni weekend ariko je ndizeye ko naza kubabura. Turi mu kinama ni kubazanira loyalty test. Rero sasa loyalty test. Kameraman duhagarenga bayasa abantu baba bari kumwe. Berekane kweri. Ngo tuje kubabaza. Je imba bamvuna, imba bagira iki? Ariko nta nakimwe. Kameraman tugende buke. Love. Kameraman. Bite. sawa Meze neza. ndashima Bite kaka. Ni bon. Meze neza. Yego. Ni twa for real nkora kuri ACTV je navuze tireka no munsi tireka nitembere mu ibarabara mbonye abantu bicaranye ko ndavuga tireka ndabakoresha sinzi ko nabakoresha Sinakubwiye ntwicare ngaho uranga. uyashena kimi nakimwe je n'ubundi ndabasanze muri kumura nagenzuye abantu no koresha mwana avuga ati abantu reka basi ndababaze ukuntu bimeze siko none Tyo ni ibintu bisanzwe ariko ntushobora gutubura abantu bicariye nk'uko ukaca ushikiriza ko baraboye muri mood ya bien uramureze ravuze iki sinakubwiye ntwicare ngaho. nta nakimwe Chini bazakata na kimwe. Kama manu kwa tumwana fresh je kandi bibariza utuntu dukenya nyine nk'abantu basanzwe bakundana. Mwana nibaze ko ntabakwiye muri mood. oya ndwe muri moto Namba tave muri mood je mve muri mood. Rero ni si ibintu bisanzwe. Nisanze abantu bikundaniye mwicariye ngaha avuga ati reka ndabakoreshe. Si ibintu bisanzwe none. Bakundanye bo canke n'umugenzi ndati. Abagenzi bubu ni ata ndibaza ko ari umugenzi ntwe kuba twicaye nk'uko canke biki bijya nyine wabonye nibijya nyene. Ukunda mu aheze igihe kingana gute mukunda yesi? aheze igihe kinini Kinini cyane gose. aheze hafi y'imyaka 2 Imyaka 2 muri kumwe. yego Uri kumwe n'umuntu umwe. Ivyo bintu biragoye wakoze Best TV. Imyaka 2 kumwe n'umuntu. Rega ibintu byose ni kumvikana. Mu rukundo n'umwumvikano. Wakoze Best TV ibyo bintu birakomeye kwe. 2 ans wewe utagute sisi. nitwa Bella Twa Bella. Gentwa Zulu. Zulu wo mu myaka 2. Umaze imyaka 2 kumwe na Bella. Yego. Imyaka 2 yose. Imyaka 2 ko irarumanye. Ni igiki ubibera wamukunde? Bero yo muri jewe kugira ngo mve muri 2 ans mwogumana. Muri je yambereye ibyinshi yambereye umunezero. Muri je ibintu byinshi yahinduye muri jewe nico kintu ca mbere namukundiye. Je kintu ca mbere namukundiye. Kuko kundiye uyambere nka byose urumva yambere nka famille yarakubaye hafi yarambaye hafi aho abagenzi banje batandi canke umuryango yarahambereye yo sister nawe ibintu wamukundiye Zulu 2 ans mukaba muri kumwe byawe bari biki
cyane nyine ikintu namukundiye ni umutipe ukuntu yitonda nyine turakundanye tu aritonda Zuru waya ngo uri mu bantu bitonda ngo uri umwe kabisa ngo turakundanye tubakorere ko kanyinshi yarengeje agana rengeje mu myaka ibintu bibiri bimaze kuba ntibagirwa Bera ashobora ko yarakoreye n'ibiki mu myaka ibiri Bera tuvuge nko muri iyo deza amaze kunkora ibintu by'agaciro muri jewe ntashobora ndabaje hagati ndabona ibintu by'abakundanye kameramani hatari mbere ikintu ntashobora kwibagira ni ikintu yigeze kumfasha nari mbuzi ico gihe ariko yaranyitayeho nk'umukunzi wiwe ico kintu sinzokwiga ndacibagira gushika n'ubu n'umuntu aracibagira ibintu Zulu amaze gukorera muri deza uravuga ati jewe Zulu akiya Mungu sinzopfa ndamwibagiye yarankoreye ikintu n'igiki uyu mu bisanzwe ni nk'umuvyeyi wanje byinshi mfise ni kubera we byinshi mfise ni kubera ndabikesha vraiment mpamvu sinorota ndamuheba canke ndamuvanga oya ikibaho Zuru wewe mu myaka ibiri ko nza ibintu by'abahungu bitugora mu myaka ibiri nurabona uwundi muntu avuga ati sha bera umuntu yaragusumba kwere kavuga mu mutima ukirije mugabo avuga ati jewe ku myaka tumaranye reka ngume ngaha sha naho vraiment sindi nk'umuvyeyi wanje wenyene gusa havuye umuvyeyi wanje acakurikira uyo naho ngo aragutereta kavuga ati jewe no kuri Zuru ngira ibibaho ngira ndamureke ndamuheba sha abahungu baranteta mugabo wapi sindabemera nca ndabankira kubera sinumuheba ndamukunda Bakunze best TV je nababwiye ngira nkoreshe royal test no munsi navutse ndi muri mudu mvuga ati je no munsi nkanje mwibarabara ngini ndaba abantu basi wabakunda era batabakundanye mugabo rese asanga Zuru na Bera cyane ngaha bari muri love je ndashaka ndabasaba akantu kamwe siko jewe murakundana mumaze imyaka ibiri muri kumwe Cingine gutestinga nyine love yanyu bicima telefone ora telefone yiwe oya Jess nkunda kuraba telefone yiwe ko ntibikenewe Zuru nkunda kuraba telefone yiwe oya kubera agira uravye telefone y'umuntu yawana bitwa yuko ufu muwire kasi no kwiraba ega ari gihe biba bikenewe uvuga ati jewe je ngiyantestinga ukabo uramwizigiye Bella yuko aho rero aho nakwizira muba mufise ariko mufise ukwizirana na vya telefone uvuga ngo turabe telefone ngo ibiki n'ibiki Bella nawe uri sure yuko Zuru niwe wenyene amwe telefone tworaba sha niwe wenyene kwera abandi n'abagenzi nyene twakuranye basi nabo twigana tacho mikeka vraiment no kurije abakunzi ba TV barazi higanira ukuntu camaga imeze royalty test jewe ndabe telefone yanyu nyimba atakintu muyagiriza imba watakintu yagiriza ndabe telefone tuje muri WhatsApp nyimba ari we wenyene tubimenye nta nakimwe yaje bitwara none abakunzi ba TV tubiheresho oya nane nivyo birimwe nivyo birimwe si bisanzwe ne uramwizeye Zulu we nawe uramwizeye Bella none wo wundi muntu bari mu telefone yo barinde oya nibisanzwe mugabo byo ntibikenewe wapi nawe Bella ibintu hari karabyanga cyane navyo ukwemera jewe je sinovyanka kandi ndazi nawe navyo yokwanka nawe navyo yokwa wakunze best ize ngo tuguhe ngo fone je menga ni bisanzwe si bisanzwe muri gisimo gacuzitwara kwiruka wakunze best TV ngiyi telefone ndayifise reka ndayishira aha je siniruka siniruka ngiyi nawe wirutse ugatwara zibiri ugasiga imwe umva tuba twumva na cameraman aba bantu bose bari ngaha cameraman abana bose barakoma induru turi no ku murango ni sawa nakimwe turabe abantu none we nacu wikeka Zuru wanje gusa yiwanje wapi akunze best TV basi wanje basi turaziraba ubu mukuzi wawe yemeye ko tuziraba bisigura yuko nawe uraduha turabe nta kuntu yoko urafise ibintu wikeka jewe uri umukobwa mwiza ushobora gusanga bagutereta abahungu benshi umuriro ugomba kumera usanga umuriro wamuheranye umuriro ugomba uhera nibisanzwe 5% none turazi mukunzi best TV ngizi telefone iyi ni ya Zuru iyi ni ya Bella rero tubane turabe iya Bella gatone turabe iya Zuru kwanze y'umuhungu siko uramaga kode sha mwene wacu uramaga kode twirabira abakunze best TV WhatsApp yitwa gute mu telefone Bella yitwa gute mu telefone Bella kibasumba baba we Bella wariganziye umutima wo mujene
inge ntayipinge kibasumba ndabi yuko ari ryo ryiza niho kweri no kuri profile niho ariko kabisa uya mvuga ati niwe ariko no kuri profile yiwawe sasa abakunzi ba STV tinabona ntacu nikeke kanandike ko urashobora kwandika ko Sheri kanawe ko atamuntu yitwa Sheri mu telefone yawe ngire nana kim akunzi ba STV nako ndaba umuntu yitwa Anje kandi nta bintu byatari mu yaga Anje uramuzi aje ndamuzi nta bintu byatari kabisa abahungu babicungereye ngo wamuze ubwenge Benita mbwiye ko ari uwo biganye ne gusa ntabirenze njiremo ndabe ibintu biri ari amantu nzya gusa umuhungu je mbona umenga nta bintu bishasha biri muri reka turabe umukobwa ndayisubiramo uriya magakodesha amabuja hano amagakode bakunzi ba STV telefone y'umuhungu turaza kuyisubiramo nayo yonyene katuhe turaye umukobwa WhatsApp iyi nawe tugute muri WhatsApp my love inkundi zo mu gisagara ca Bujumbura ziraryoshe vraiment my love nitwa my love kweri turabe nandike ko sasa bakunze ba STV ni hatari umuntu witwa Patrick umuzi gaga Patrick umuvyara wiwe abantu barabwirana ibintu byose gabirabayo ibintu nibigenda ni hatari nama witwa uyu muntu yitwa Eloge ninde Eloge kana nushaka ndamwereke byose hanze indire ndayimisizo ninde numubanyi yitwa Eloge uramuzi gazuri haruguru ntawuzi haruguru iwacu ya tipe muri muruko aramuzi kumenga mwandikiranira cyane gabela bon baba we murarunkana imitima none na Eloge jene wabindungikira gusa simanda mwishura kandi yawe aramwishuye ifite bari basezeranye mu ijoro nabona ngo ijoro ryiza n'umutima aca murunkira bizu nawe birakenewe nawe reka usarisha kunzi ba STV niyo mpamvu uranse gutanga telefone yawe kaka ngize message washimiye ko tusabira yirabire basi tumuhera basarabe ndashobora kuyimena telefone ye oya reka dusigura ushaka gusanga Eloge ninde ga n'umugenzi nyine bisanzwe cyaragiye wanda kwandika SMS ukadusoma kama kunyisha ngo watwaye n'itiro ko muri kuragano Eloge message za minui bakunze ba STV message za minui kweri gabela bahine birashika telefone kwa agenda gumenja amaboko no fuma ndayimena oya nibisanzwe nika ninde Eloge uravuga ngayo ngo tumara imyaka 2 ngo na wundi ngo na wundi noza nsumba abandi ndamukunda amugaca umwandika ibintu nk'ivyo gute imitima ikaja ko none gabela shareka nibyo nabishuye ni kuvuga ko mutabyumvise umugenzi ariko n'imitima nca mungu je nta bintu byatari nabonye narondeye inde mugabo wewe nashitse mbona yuko Eloge ndavuga nawe ibintu biki kweri pera jena kuntu kwizera iyo misi yose amugaca ushaka kungirana n'uyo Eloge amugaca utangwa kumena ngo umubanyi wiwawe avaje wanyu kumba simbiri wanyu ntabwo ababagize neza kubona baje nk'ivyo nta nibyo nari kwigira amenya cyane wabahamagaye abahamagaye nyaduhamagaye vraiment no kuri
Jina inzi yuko. je mbonye ngumye no ngaha n'amakofi no yamushishura Awusagize wabifusi. je ndabifuta ko iki utagize ubwenge bwo guhanagura by'iwabo Bahamagaye ucura bifuta. Urenda bibonye. Mwese we haduhamagaye Bella je na inje ndababonye muri kumwe kujya je no bimenya gute kweri. Kaka sinzi kweri ni ma telefone njenge none bro ugiye nahe kweri. je sinogumana n'umuntu nk'uyu Nishe tugenda. ujane nande Siga. ujane nande kintu bwire roje mujana pana jewe Kaka none imyaka ibiri yose none urayipije. abona akantu kamwe karashobora kwica ibintu byose Urabona ibyo mu nkwege. ndekora no kunkura ko ntunkore Sasa none Bella tuvugisha ujya mu eloge ni Ujya n'umutipe nyine mugenzi gusa nta birenze. Usurana ko muneranije n'umushiri wanje. sinakuteranije jewe reka je nzi yuko mukundanye ni bakunze best TV zinkundo je zungama gisaka ca Bujumbura je namanda zibabwira ntabura akantu gashobora gutuma kajamwe ibindi bintu Iyo ubibona ugacumbwira gahengera ugacubimbwira tutari kumwe bya gutwarira. nikasha ko mwari mufatanye we nakweretse buke buke Ndamukunda. byagenze gute Ahubwo wewe nibyo mwapanze nojya mu ngugira mpebe. ya sivyo twapa Untu mwoza mukadusanga ahantu twicaje sindakuzi. Muga kuna bana muvugana menga murazinanye. ahubwo twamba nyine ari kimwe Fone yiwe nta kintu kimwe twasanze. Ubwo n'abakobwa bayaga. Bikuva yuko bari mwiranda. umwiranda mugabo urumva Kandi yongese mufite sasa bakunzi ba STV ibana je nsanze mu telefone ya Bella harimo ibintu hanze mu telefone ariko nta nakimwe cyo mu Bella ngiye kumurondera je ngira abanga tubonye ibintu biri ngaho usanga bifise explication tuzobaza insiguro cinzogenda mbaze Bella zorondera ahantu abanyuma tubashe kumenya eroge ninde bafaniki siko bakunze best TV je nibaze ko muzogwa mudukurikirana ciao ciao loyal test STV, every story matters.